ibindi urabisaba urabibaza nshika mubwira ndakwinginze byihuta ubunyene. James, that is impossible. Augustine, I beg wateja. Come on, James. Nitakupa pesa zote ambazo unazohitaji. Calm down. No. Nitakuaje nipeleko. Oh my God. This is impossible. Relax. Please. Ndaba. Fatuko. Parto pedishi. Ngame sinawe. Nje kwa sababu shimuna. Sawa. Ava. Kenda bivuze ko zogaruka kaje nawe meze neza. Vamos. Sasa alikuja akachukua ile briefcase ilikuwaga na vile viungo. Halafu mbaya zaidi alimbaka mke wangu. What? Yeah, alimbaka mke wangu. Ambacho kinaniumiza sana. Alimbaka mke wangu. What? Yeah, alimbaka mke wangu. Kitu ambacho kimenikata nguvu sana mpaka sasa nikashindwa kuja kuchukua. Ndio maana please nakuomba msamaha. Halafu ombi langu, lakini kama utanielewa, siwezi nikaipata ile briefcase. Labda kwa ujanja, lakini kwa mbali sana. Na nikiendelea kupambana kutafuta ile briefcase inaweza ikachukua miaka na sipati kazi. So unajua kazi iko kwenye bidhaa ambazo unazonipa, siwezi nikatengeneza kupiti tena. Sasa nakuomba please, tafadhali unione moyo wa huruma, unipe bidhaa nitanunua. Kwanza nikupe pole sana Mr. Augustine. And then mimi naona bado hija tatizo kubwa sana. Mimi ni mfanya biashara na biashara ninaijua vilivyo kama unavyonitambua kuanzia mwanzo. Kukupa bidhaa sio tatizo na wala briefcase sio tatizo. Ila kitu ambacho tunabidi tukifanya hapo, utaongeza pesa kidogo ili niweze kukupatia bidhaa, kwa sababu tuweze kufidia ile briefcase, kwa sababu ile ni briefcase imara ya kuhifadhi zile bidhaa ili upate bidhaa iliyokuwa quality. Na hisi hilo jambo linaweza likaeleweka na ikawa ni msaada mkubwa sana
mimi kukupatia wewe. Asante. Tena asante sana kwa kunielewa. Afu kuhusiana na hela, mimi naona sio tatizo. Tutafanya biashara. Okay. Na naelewa kwamba nimekosea mimi. Ndio maana nimeomba msamaha. Okay. Kwa hiyo chochote kile nitakifanya ili niweze kufanya kazi. Na uniombee sana kwa sababu yamenikuta yasijirudi. Sasa acha kwanza nikuache. Okay, basi poa. Haina shida, tutafanya mawasiliano and then naamini nitakupatia mzigo kesho kutwa. Na kila kitu kitakuwa sawa. Asante. Okay. Sasa baki salama, tutaonana siku nyingine. Okay. Haina shida. Okay, tutafanya mawasiliano. Poa. Okay, bye. Bye. Kumenga wataye umutwe none uribaze yuko niwaguma uko umugore wawe nawe bizogenda gute? Ntibaze ko ubuzima ndabunezerere. Ndabizi neza ko ndamutaye mu kangaratete, ariko kandi nanjye nta kuntu nobigenza. Nahisemo nyine kwinywera kugira ngo ndohore umutima wanje kandi nshobore no gukora akazi, kuko ibibazo byo mu rugo nibyo ku kazi byongira umusazi. Gusa nyine yakunda. Nibyo birumvikana, ariko ibuka neza umugore wawe aragukeneye kandi natwe ubwacu turagukeneye. None bizoherera hehe? She utanguye kunywa inzoga, hirya y'ejo tuzosanga uri kunywa amatabi. Ubona ko bizoca bigenda gute? She suko ntazi inshingano z'umuntu w'umugabo, ariko nawe wibatse ubwo kuri mu rugo n'umugore akaguma arira ijoro n'umutaga, ari nka wowe ukora iki? Nahisemo kwifatira akanyobwa kugira ngo ngabanye ibyiyumviro nimba afise mu mutima. Sishobora gufata ibibazo byo ku kazi n'ibibazo byo mu rugo ngo ndabishobora, uko nako munyumvira cyane byonze. Ariko kandi musaba ko ntahora nanjye ndi umuntu. Umva ndakubwire, ibibazo murimwo ntugomba kubimukuramo kandi mukabivamwo mwese. None ugumye witwara nk'umuntu w'umugore bizogenda gute? Fata umwanzuro, ako kabonge murimwo mukavemo. Uravyumva? Shemu, ubwo uri kurabyimvisha muri wumva umenga ni ibintu byoroshe. I don't know how much I feel in my heart. Don't know. Kandi wowe wibaza yuko ari ibintu byoroshe. Gusa icyo nakubwira, urakotse.
kandi ubikoze agiye kwishura. nawe bakoze Sawa, azomenya ubundi. Niko mbona uvyimvye mbega kujya kuvuga umuntu telefone ngo nindungika amahera w'amahera urazi ingene umuntu yaronka amugora niho rero nimiteguye ko niko bakira umugabo aho kumbwira ati mugabo wanje mwiza karibu wugura umuryango ninjire unshikije ngaha mu ibaraza n'amajambo yiwawe icyo nicyo mva ari ikibazo gihari n'cy'ubutunzi bwo muri runo rugo umuntu aronka yatunyutse n'amaso yakobotse ibyo mu rugo ho mu rugo ni wabo naho no kwakira aho kwiyakira mu biho y'ubutunzi busohoka cyane bwinjira muri runo rugo ushiramo ingufu zingana gute wewe kuzi kwicara ngaha gusubya utazi ingene vyarondera uvuze ngaza ko kumaza ikintu nakimwe ngaha uzana kubwira ikintu kimwe sawa ibyabaye aho amafaranga yagiye ubona yahaye windi kuraba icaraha uje wambare hama ubutuzi wese ntakindi ewe kanimo haruguru nahora ruguru umusazi abasanze arivyura reka barivyura ewe harateye imbere cyane ubu ni mu muji utigute cende biriho nyine nko kuri generation yiwanje ubu vraiment bose bari ku mabarabara ubu ni kuvuga barantasize n'amazi ubu amazi nta mukene nta mutunzi duhurira ku ibombo rimwe kandi urumva bariko barahashira n'amapoto y'amatara kugira ngo amatara ashike mu ngo zitandukanye urumva no kuvuga amaduka no kuvuga je muri generation yiwanje tungana bose n'abamanageri gusa hoja amafaranga ari ruguruma nicyo gituma hahindutse ugiyeyo ukorera muri business zitandukanye kandi amafaranga uguma wayaronse nukuwe ndumva ni vyiza vraiment yo iyi mani ni heza hivyo ariko nanje rero nakubeshe icyo mvuga araje naje kutuzi wese ntacyo maze mwana rugo washobora kumbwira yuko ntashobora gusohora imiliyoni 10 je ndi umugore wakoye urumva wankuye iwacu nkuye ugacumbira ko cyatacyo maze imiliyoni 10 ugasohora mu rugo kumva cyacho nari maze niho wavuga ngo tinzabugumiza kwaso ukareka kubunshiramo mwenya twanditswe imbere y'Imana n'abantu nta kintu na kimwe byisurenga gukura ntaje utambwiye ibyo mwebwe mu bisoma hehe nimba nari ntungwa waruranguye wari gupfa umugibaga kana kumbira ngo ntidusange je ndi umuntu zisa agaciro utambwiye izirya miliyoni zagiye je ntiducana uwaka ngaha ibyo rero mwiraye dusangire sibyo dusangire nimba hari amahera so canke nyoko uzi yuko atandika ingorongoro bagwahe ngo winjizane muri ino nzu
ukazibe sinagutoye ku buntu narakurishe so yarakenye amafaranga hanyuma ikindi naco wibuke neza hano mu gisagara hari abakobwa n'abagore benshi ataho muhuriye na gato batambara imishambara nk'iyi nimba amafaranga ndaguha uyashira so kugira ngo yubaki wabo ubura kwambara neza reka ndaba abambara fresh abambara neza abari badusoka empesire ndabahezo miliyoni 10 bage umuntu azotuma azirikira ukuri apana abantu nkabamwebwe kindi naco nogenda nkubwiye amafaranga y'uwanje azojya abagore bayakwiriye wowe uzananye hehe ndembwe guca ngaha nona ntanzira ihari ushobora kumbwira ntuzananye wewe bro ariko je ndiko ndarenga hirya bihuga hari inzi nasi mu Burundi suri inyuma rero gute mani subira inyuma gute mani subira inyuma Namahoro. Namahoro PDG namaze gushika. Ibyo natumye secretary barakubwiye. Hama ibijyanye n'akazi navyo nari nagutumye ko utegereza gukora. Bambwiye ko utarakora, ngo waraje kubikora. Ibyo akazi biko bigenda neza gusa ariyo ibintu naraheza gukora. Ibyo maze gukora nka 50%. Ibindi navyo nibitsinda kubikora bivanye namera mutarasura mwebwe. Wewe ugize iminsi udatonda ku kazi ku buryo hageze no kuri etape yuko digitalization twategeza kuja gukoresha muri Elcom bataduhereza amakuru yabyo siko angerageje kuvugana na secretary yambwiye ngo impamvu yatumye bidakunda nuko wewe utabonetse kugira ngo ngende kugenza gute kubikora kugeza no musi turamya ko amakontra y'abandi twamaze gutanga ko yoba yarahejeje gukorerwa ivyo yategeza gukorerwa ngo abiko muri Elcom cyangwa atarabikorerwa mugabo uri kuraza umbwira ibintu by'amafaranga ntatanze amafaranga bwiza gutanga yarangaye amafaranga mari gutanga cyangana na 50,000 50,000 50,000 sawa mbe mubaze
bishitse ukabyara umwana wawe bigoranye hanyuma umwana akicwa bigakunda ukamenya umuntu yamwishe wokora iki?